Sowa Store murakagira amahoro n'amahonda iteka nitekane mu mitima no mu mifuko. Nitwa Sowa ndabakunda. Ubwoba na Bibiliya ni iki ciza gusumba ikindi? Ni ubwoba canke ni Bibiliya? Ubwoba n'amafaranga hakomeye iki? Hakomeye ubwoba canke hakomeye amafaranga? Hagati y'ubwoba no kurinda ni iki ciza gusumba ikindi? Hakomeye ubwoba canke hakomeye ukurinda? Ni ubwoba canke ni ukurinda? Urakaza neza. Ivyo ukora ubikora kubera ukurinda canke ubikora kubera ubwoba? Cyo ni ikibazo. Reka tuyage ku bwoba. Ubwoba nico kintu ciza gusumba ibindi kandi gikomeye gusumba ibindi. Wavyumvishije neza? Ubwoba nico kintu ca mbere ciza gusumba ibindi bintu byose. Ubwoba ni bwiza gusumba amafaranga, ni bwiza gusumba inzahabu, ni bwiza gusumba ikindi kintu ico arico cose. Nta n'uwo uzoja mwijuru atari ufise ubwoba. Nivyo nta uzoja mwijuru adafise ubwoba. Abasenga bose basenga kubera ubwoba. Ni gutinya ibihano Imana izobaha mu gihe batagize ubwoba bwo kubaha amategeko y'Imana. Abadasambana ni ubwoba bwo gutinya. Batinya iki? Tinya Imana, bagatinya n'ibigwara nka sida bishobora kubafata mu gihe bagiye gusambana. Abadasambana ni ubwoba bwo gutinya ugufatwa bafatiwe ku bagore b'abandi, inkumi z'abandi, maze bakavurizwa umuhe. Umuntu wese adasambana afise icatinya, afise ubwoba bw'ikintu runaka, afise ubwoba bwo kubikora kubera azi ko ari igicumuro. Ashobora kuba afise ubwoba bwo gutinya ingwara. Hari n'abatinya ko badafise inguvu zikwiye zo kubikorera abo babikorana, ubwo nico kikabatera ubwoba. Bivuze yuko buri muntu ari we wese adasambana afise ikimutera ubwoba. Impamvu twubaha amategeko y'igihugu ni kubera ubwoba bwo gutinya ibihano baza kuduha batuvuniza umuheto mu gihe tuba twabaze guhunyanga amategeko. Impamvu dusoma igitabo nka Bibiliya, igitabo nka Korani, ni ubwoba, ni kugira ngo tumenye ivyo twokora n'ivyo tutokora, maze twirinde ko ibitari ivyo Imana itazotuvuniza umuheto. Ni ubwoba. Impamvu dukora ni ubwoba bwo gutinya ubukene. Impamvu turya ni ubwoba bwo gutinya kwicwa n'inzara. Impamvu twambara ni ubwoba bwo gutinya ko abantu batubona turi gusa. Impamvu twambara impuzu nziza ni ubwoba bwo gutinya agasuzuguro, abandi baza kudusuzugura mu gihe tuza kuba twambaye impuzu zidasobanutse. Nabajije nti ubwoba n'amafaranga hakomeye iki? Ni ubwoba kuko amafaranga atungwa kubera ubwoba, ku gutinya inzara, kubura aho tuba, kubura icubahiro. Ivyo tuyakoresha byose ni ubwoba bwo gutinya ingaruka zizotubako mu gihe tutarose amafaranga. Kubw'ivyo tukayarondera kugira ngo za ngaruka ntizize zitubeko. Ubwo amafaranga si yakomeye gusumba ubwoba, ahubwo ubwoba nibwo bukomeye gusumba amafaranga, kuko ntiturondera amafaranga atari kugira ngo twirinde ingaruka tuzohura nazo mu gihe amafaranga tuzoba twayabuze. Niyo mpamvu ubwoba bukomeye gusumba amafaranga. Ubwoba nibwo butuma abantu biga, ni ubwoba bwo kugira ngo ntibazabure akazi. Ubwoba nibwo butuma abantu bakora, ni kugira ngo ntibaze bicwe n'inzara. Ni ubwoba bwatumye Yesu ahungira muri Egiputa. Biri muri Bibiliya, ni Matayo ikigabane ca 12 ku murongo wa 13. Nivyo Yesu akivuka hasohotse itegeko yuko aca bamwica. Iryo tegeko ryavuye kuwo bita nde? Kuwo bita Herode. Maze Yesu bikimenyekana ahita ahungira muri Egiputa. Ivyo biri muri Matayo ikigabane ca 12 ku murongo wa 13. Ubwoba bwatumye Yesu ahunga abafarisayo, ahungira mu bugaragwa bwitwa Efurayimu. Ivyo biri muri Bibiliya, ni Yohana ikigabane ca 11 ku murongo wa 46. Ubwo Yesu yakora igitangaza, abatanezerezwe n'ico gitangaza bipfuje guca bamurangiza. Maze Yesu nawe amaze kubimenya aca ahungira mu kindi gihugu kiri hafi y'ubugaragwa bwitwa Efurayimu. Nivyo yaciye ahunga. Ivyo byanditswe muri Yohana Bibiliya ikigabane ca 11 Yohana murongo wa 46. Ubwoba bwatumye Musa ahunga Farawo, ahungira aho bita Imidiyani. Ivyo navyo nyene biri muri Bibiliya mu gitabo cyo Kuvayo ikigabane ca 2 ku murongo wa 11. Nivyo Musa yakubise ikofu umuntu, maze uwo muntu acarahwera. Hari n'abavuga ko yamukubise ngo Musa wa muntu barapfuye. Musa atinya ingaruka acarahunga, ahungira aho bita Imidiyani, aja kwinyegeza, aza kwisabira akazi ko kuragira intama koko kazotuma ataboneka cane yama mw'ishamba. Ubwo Musa barahunze. Nta kindi catumye ahunga, ni ubwoba bwo gutinya ingaruka ziza kumubako mu gihe biza kumenyekana ko ari we yakubise umuntu agahwera. Jimmy Cliff ni umwe mu banyabrazil, avuga ati iyo wigize ko atabwoba ufise wisanga mu gasho canke ukisanga mu bitaro by'abasazi, kuko ukora ibituma ucufungwa. Iyo wigize ko atabwoba ufise, ibikorwa byose ukora ni bituma ucufungwa, canke se ni ibikorwa bituma utakaza ubwenge ugakora nk'ibikorwa n'abasazi. Sowa Store murakaza neza, muri intwari mwebwe mwagize subscribe kuri Sowa Store. Abatarakora subscribe ikaze mugire subscribe, mwumvirize ibyanyegejwe n'abanyegezi b'ibyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguruzi b'ibyanyegejwe. Ubwoba ikintu gitagatifu gituma twubaha amategeko y'Imana n'ay'abantu. Wewe igituma ugendera amategeko niki? Wewe impamvu wubaha Imana si ugutinya ibihano byayo, ubiterwa niki? Si ubwo. Nitwa Sowa, iryo ni ryo zina ryanje. Ndabakunda. Murakagira amahoro n'amahonda iteka nitekane mu mitima no mu mifuko.